Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro mwese muduteze amatwi mu makuru yo kuri ino saha. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri 22. Mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ku Ijwi ry'Amerika. Kaze neza. Sentare isubiramwo imanza mu Rwanda yasibije urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abandi baregwa hamwe mu rubanza. Bamwe mu bashikirizwa manza baranegura uburyo abo baserukira batumwa ko na sentare. Ese wamenyesheje gereza koko ifite ububasha kuko tuzi ko abanditsi cyangwa se abahesha b'inkiko b'umwuga aribo bamenyesha. Mu gihe hagaragaye ko ari gereza yaba yaramenyesheje twumva byaba bitakurikije amategeko. Uyo n'umushikirizwa manza Guido Ngamije. Muri Mali inteko za ONU zijejwe kugarura amahoro muri Mali MINUSMA zavuze ko zibaye zirahagaritse kugurutsa indege zose ivy'agateganyo. Aya makuru n'ayandi ni mukanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inteko za ONU zijejwe kugarura amahoro muri Mali MINUSMA zavuze ko zibaye zirahagaritse kugurutsa indege zose ivy'agateganyo inyuma yaho umuryango wa CEDEAO n'ubumwe bwa Buraya bushizeho ibihano byugara inzira z'ikirere n'iz'ubutaka muri ico gihugu. Ibindi Eugene Mukankusi arabidushikiriza. Indege za MINUSMA zahagaritswe mu buryo butunguranye mu ijoro ry'ejo ku cyumweru, mucyo inyandiko ya email yohererejwe abakozi bayo yavuze ko ari hagarikwa ry'igihe gito. Iyo email Ijwi ry'Amerika yasuzumye ivuga ko MINUSMA ihagaritse izo ndege zose by'agateganyo kandi ko abakozi bazamenyeshwa vuba ubwo izi ngabo zizaba zimaze kwemererwa n'abayobozi muri guverinoma gusubukura ingendo z'indege. Sosiyete z'indege nyinshi zo mu karere zahagaritse serivisi muri Mali biturutse ku bihano byashyizweho n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO. Ibi bihano byahagaritse ubwikorezi bwo mu kirere n'ubwo ku butaka hagati y'ibihugu biri muri uwo muryango na Mali. Ubufaransa bwashyigikiye ibihano bya CEDEAO byashyizweho nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu b'uyu muryango i Accra mu murwa mukuru wa Ghana ku itariki ya 9 ku kwezi kwa mbere. Isosiyete ya Air France nayo yahagaritse serivisi zayo kuri Mali. Ubusanzwe MINUSMA ikora ingendo imbere muri Mali hagati ya Bamako n'imijyi hagati mu gihugu n'iyo mu majyaruguru ahari ibigo byinshi bya MINUSMA. Mu nama y'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yabaye itariki ya 11 ku kwezi kwa mbere, Uburusiya n'Ubushinwa byitambitse hagati byanga ko ONU ishyigikira ibihano bya CEDEAO. Umuvugizi wa MINUSMA ntiyahise aboneka ngo agire icyo abivugaho. Uyu munsi kuwa mbere Nouvelle-Zélande yatanguye gucandaga abana bafise kuva ku myaka 5 gushika kuri 11. Eugene Mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Minisitiri w'ubuzima yavuze ko abo bana bahabwa urukingo rwa COVID-19 rwa Pfizer rwagenewe abana. Inkingo 120 zagejejwe mu bigo 500 by'ikingira mu mpande zose z'igihugu. Muganga Anthony Jordan, umuyobozi w'ikigo Auckland gikingira COVID-19 ahakorerwa gahunda y'igerageza mu bijyanye n'inkingo, mu itangazo yagize ati kubakingira ubu ni uburyo bwiza bwo gufasha kurinda abana mbere y'uko basubira ku ishuri. Byagaragaye ko nubwo abana bashobora kugira ibimenyetso byoroheje, bamwe bashobora kurwara bakaremba kandi bikaba byaba ngombwa ko bajya no mu bitaro igihe batakingirwa COVID-19. Yongeyeho ati kubakingira binafasha kubarinda gukwirakwiza ubwandu mu bantu bo mu muryango, imibiri yabo ibisanzwe yarashegeshwe n'izindi ndwara. Umuyobozi mukuru mu ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF kuwa gatandatu yavuze ko inkingo 1,100,000 za COVID-19 zoherejwe no mu Rwanda. Arieta Ford yaragize ati kuba hari abantu benshi batari bahabwa byibura doze imwe y'urukingo, turabizi ko dufite akazi kenshi ko gukora. Virusi nshya ya Omicron ntiragera ku gipimo cyo hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byavuzwe na muganga Vivek Murthy, umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubuzima ejo ku cyumweru. Yaburiye rubanda kuri televiziyo CNN mu ijambo rigezwa ku baturage. Yagize ati ibyumweru bike biri imbere bishobora kuzaba bikomeye. Nubwo yaburiraga ariko yanagaragaje ko ubwandu bwagabanutse mu bice bimwe nko muri leta ya New York n'iya New Jersey ziri mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mabwiriza mashya yo kwishyira mu kato ku bantu barwaye COVID-19 mu Bwongereza, iminsi yaragabanyijwe iva ku 10 ijya kuri 5 yuzuye neza. Izo ngamba nshya zatangiye kubahirizwa kuri uyu wa mbere. Kaminuza Johns Hopkins ya hano muri Amerika ikurikirana ibya virusi ya corona yatangaje mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ko abantu 328,100 n'ibihumbi 100 ku isi hose banduye COVID-19
kandi ko miliyoni 5,500,000 bapfuye. Yanavuze ko kugeza ubu hatanzwe inkingo za COVID-19 miliyari 9 na miliyoni 700. Muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Sentare isubiramwo imanza mu Rwanda yasibije urubanza Paul Rusesabagina na bagenzi we baregwamwo gushikiriza amanza bumusabira gufungwa ubuzima bwiwe bwose aho guhabwa igihano cyo gufungwa imyaka 25 yaciriwe. Uregwa ntiyitavye sentare. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abaregwa bose bari bitabiriye iburanisha usibye Paul Rusesabagina. Iburanisha ryatangiye umucamanza ahamagara buri umwe wese mu baregwa 20 akitaba. Ageze kuri Rusesabagina haba guceceka ari we cyangwa umwunganira mu mategeko, nta numwe wari mu cyumba cy'iburanisha. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwabwiye urukiko ko Rusesabagina yahamagajwe ariko akanga kwitaba. Bwakomeje buvuga ko ibi biri muri raporo yatanzwe na gereza ya Kigali afungiyemo bifashishije ingingo z'amategeko, banzura ko bafite uburenganzira bwo kuburana nubwo Rusesabagina yanze kwitaba urukiko. Umucamanza yasabye abandi baburanyi baraho kugira icyo bavuga kuri iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha. Bamwe bagaragaza ko nta mategeko yishwe kuko Rusesabagina yatumijwe mu buryo bwemewe n'amategeko, ko mu gihe atakwitaba urukiko bitabuza urubanza gukomeza. Abandi bari b'abanyamategeko Murekatete Ariete na Ngamije Gido bagaragaje ko Rusesabagina yatumijwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Muri iyi raporo ikozwe na Perezida wa Nyarugenge bigaragara ko gereza ariyo yamenyesheje abaregwa. Niba iyo karite rero bayifite ari cyo urukiko ruza gusuzuma wenda mu rwego rw'amategeko kugira ngo birebwe ko yaba yaramenyesheje mu buryo no mu nzira bikurikije amategeko. Ese wamenyesheje gereza koko ifite ububasha? Kuko tuzi ko abanditsi cyangwa se abahesha b'inkiko b'umwuga aribo bamenyesha. Mu gihe hagaragaye ko ari gereza yaba yaramenyesheje, twumva byaba bitakurikije amategeko. Mu gihe abanyamategeko bagaragaza impungenge bafite ku itumizwa rya Rusesabagina, ubushinjacyaha bwo bwagaragaje ko guhamagara Rusesabagina byakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Bavuga ko ihamagara ryakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, ko icyo gereza yakoze ari ugusohora urupapuro mu mashini, gereza ikamusaba kurusinya. Ubushinjacyaha kandi bwanumvikanishije ko iri hamagara ryanamenyeshejwe abunganira Paul Rusesabagina aribo Gatera Gashabana na Maître Rudakemwa Felix. Ubushinjacyaha bunavuga ko Rusesabagina yanze kwipimisha COVID-19 bigaragaza ko yaragambiriye kwanga kwitabira iburanisha bigamije gutinza urubanza. Abaregwa bamwe bajuririye ibihano bakatiwe basaba ko byagabanywa. Abaregera indishyi nabo bajurira bavuga ko bahawe indishyi nke ukurikije ababo cyangwa ibyabo babuze mu bitero bya FRN. Naho ubushinjacyaha bujurira ko abo bwareze bahawe ibihano bito. Icyemezo cy'urukiko kizatangazwa kuri wa kabiri isaa 10 z'umugoroba. Rusesabagina ufatwa nk'ukuriye abaregwa iterabwoba muri uru rubanza umwaka ushize yakatiwe n'urukiko rukuru rushinzwe kuburanisha ibyaha byambukiranya imipaka igifungo cy'imyaka 25. Umuryango wa Rusesabagina waruherutse kumvikana mu bitangazamakuru uvuga ko atazitabira iburanisha mu bujurire kubera ko atizeye ubutabera. Rusesabagina Paul yahamijwe ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba. Yagizwe umwere ku cyaha cyo kureba umutwe w'ingabo utemewe mu gihe ibindi bikorwa byakorewe mu bitero bya FRN no gutera inkunga iterabwoba bigize icyaha yahamijwe cyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Abatari bake babandanya kugira icyo bavuze ku gitabo giheruka kwandikwa n'umurundi aba mu Rwanda kivuga ko benshi mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda basa nabibagiye ururimi kavukire kubera ikinyarwanda gifise inkomezi zo kumira ikirundi. Umwanditsi akaba n'umuririmbyi ndetse akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu Burundi, Pierre Nkurikiye abona ko ico gitabo coba canditswe ku mvo za politike. Umwanditsi wacu wewe avyiyamira kure. Umutwe w'ico gitabo giteye impari ni inkomezi kinyarwanda gifise mu kumira ikirundi. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, umwanditsi akaba n'umuririmbyi w'imico kama y'ikirundi Pierre Nkurikiye aranegura iyo mvugo akemeza ko atarurimi rwomira urundi. Nibisanzwe ko bashaka kuvuga ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri yo mu Rwanda kuko indimi ziratirana. Kw'isi nzima nta rurimi rwikwiza zirashobora gutirana. Muga kuvuga ko ururimi rwomira urundi, iryo niryo kosa rya mbere
mbona yavuze kuko wenyine ubwa mbere niwe wabihinyuza kuko abaye mu Rwanda iminsi ariko igihe mu muganiriza imparumutse ko avuga ikirundi cyonyine gusa byerekana yuko rero ati ikinyarwanda kitigeze kimira ikirundi ciwe. Ikindi cya kabiri ni mwebwe namwe ndazi ko mumaze iminsi mu Rwanda urumva ko mvuga ikirundi cyonyine gusa. Icya gatatu ari naco gihambaye, ejo bundi mwaka wese twarakira impunzi nyinshi ngaha mu Burundi, bose abari bavuye muri ya kambi y'Imahama cyane mwarumutse ko bavuga ikirundi gusa, nta n'umwe yavuga ikinyarwanda. Uwanditse ico gitabo casohotse muri kaminuza nkuru y'u Rwanda asanzwe yigamwo mu gice ca kabiri ca kaminuza, Patience David Mbonabuca wewe aramuhinyuza, aratanga n'uburorero bw'abatakivuga neza ururimi kavukire mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda. Ikirundi kirazima burundu agatangura ku usanga ariko aravuga ikinyarwanda. Abanyeshuri mu Burundi akiga kwa kundi baba basohotse hanze bavuga n'abanyarwanda kuko abarundi bari bake basanga kwisanzemo rero mu bucuruzi naho kandi mu Burundi abaye mu Rwanda bisaba ko aza gusuma, birasaba ko agenda avuga rwa rurimi bumvikanaho no kugira baronke service. Ushobora kuba ufise amashuri wize wahashika ukabona hariho umwanya ushobora gukoramo bakubwira ati uzi ikinyarwanda, cya kirundi kica kiragenda burundu nticyagaruka. Imwe mu migwi ndangakaranga yavutse kugira ngo ikangurire abarundi kutibagira ururimi rw'abasekuruza irashima ibiri muri ico gitabo. Arsene Bitabuzi atwara umugwi ndangakaranga Amararo kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika arafise akagohavunira bene wabo. Nibakoresha urwo rurimi mugabo bidatuma duca canke takaranga kacu. Mbega umwana ko no mu Kirundi yiga iwacu hari hakabwa kitwa Mugina akiga Petera kiri muto, izo ndirimbo zibira kazimenya zose. Bibuze iki ngo umwana aje kwishuri yige Rwanda nziza hama ni yashika muhira yige Burundi bwacu, niho hazogaruka rero wa muco nakaranga kacu no kunde gihugu kuziko ni hagaruke bakiri imigana abana. Ico bikoze Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gate mu gihugu n'umutekano mu Burundi yibaza ko ico gitabo cyo bagifise imvo za politike. Arashobora kuba yarahendahenzwe canke yaraherewe n'abifuza ko Rwanda n'ururimi rwabo witwa ko ariko ruhambaye ruri hejuru, canke nawe nyene akabikora ku mbonyene za politike. Arashaka kuvuga ati ko nahunze nk'akarorero reka mbikiye gihugu ndacerekane ko kiri hasi ndagisubize hasi nerekane ko n'ikirundi cyo waba ataco kimaze. Muri ico gihe rero urumva ko yahemukiye igihugu, araheza akazobikurikiranwako. Hariho nyinshi za politike nziza rero zigakoreshwa urazi nawe iyo hamukiye igihugu ko bidevyo bidashobora kwijana. Ibi umwanditsi Patience David Mbonabuca avyamirira kure. Jewe igitabo nanditse ntabwo nacanditse kumvo za politike, ntabwo kandi nkina politike jewe ndi umu academicien, ndi umunyeshuri, nkora mu by'uburezi, nkora mu bijyanye n'ivy'indero. Igitabo n'ikijyanye n'ivy'indero ntabwo ari ibya politike. Baravuga yuko igitabo ni nk'ikirori, icyo bitwa miroir. Umuntu wese ukwari ukwasa kose iyo aje akagisoma aribonamo. Rero nimba abanyepolitike bamaze kugisoma bakibonamo politike, nimba haje abamenyeshamana bakagisoma babonamo ibyo kumenyesha Imana, umujurnaliste niyagisoma azobonamo ubujurnaliste bwiwe. Uwo rero wese aje gusoma igitabo kubera ari cirori aribonamo ukwasa kose, sinobimuhora kuko niko literature ivuga. Muri ico gitabo casohotse mu mpera z'umwaka uheze Mbonabuca yongeye ko hari n'abahungutse bakazira ururimi rw'igihugu bari barahungiyemwo. Ubwo rurimi rero nago bararutahana yuko hari abantu bigeze kuzira ko bariko baravuga ikinyarwanda. Byavyo byose ntihagire umuntu yozira ururimi kuko hariho influence yabaye. Ico bikoze umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gati mu gihugu bujeje kwakira impunzi si kwabibona. Oya ivyo sivyo, ico ni kinyoma cyambaye ubusa. Twebwe nta muntu n'umwe ari gatubwira yuko bagiriwe nabi canke bararabye nabi bivanye nuko bavuga ijambo rimwe canke abiri ikinyarwanda. Baba ari babandi baba ariko bagomba gutera ubwoba abasigaye kugira ngo ntibahunguke. Naho hari byinshi badahuriza ko abo banditsi babiri bose baremeza ko ururimi kavukire ari rwo karanga muntu, bagahamagarira abarundi bose baba hanze baba bahunze n'abatahunze kutibagira ururimi kavukire barazwe n'abasekuruza. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Ubushinwa ni igihugu muri iki gihe giha akarere ka Afrika amadeni menshi cyane kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Yamara icyo gihugu kiratewe impungenge nuko
ibihugu bimwe bimwe byo muri Afrika biriko birananirwa kuriha amadeni vyahawe canke bishobora kutayariha. Mu bubaye bwa mbere muri uyu mwaka urangiye wa 2021 Ubushinwa bwarafashe ingingo yo kugabanya imitahe bwari bwaremereye gushira muri Afrika mu kuva ku miliyaridi 60 z'amadolari y'amanyamerika ku mamiliyaridi 40. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo yavuganye na Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire muri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza mu gihugu no hanze yacu, hamwe na Professor Blaise Funenge nawe nyene yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'u Burundi, bompi bari Bujumbura. Professor Niyonizigiye atangura avuga uko abona izo mpungenge z'Ubushinwa. impungenge zumvikana cyane kuko Ubushinwa burya birazi ibindi bihugu bikunda gufasha muri Afurika biri nka Amerika cyangwa ibihugu byo mu burayi bw'uburengerazuba, usanga ibintu by'amadeni n'ibintu by'imfashanyo bikunda guca mu nzira ziboneka abantu bakazimenya bikaba biri mu nyandiko, ariko kenshi ku byerekeye Ubushinwa bica mu nzira zidasobanutse cyane zitaboneka rwose kugira ngo abantu bose bashobore kubisoma bimenye. Hanyuma rero ikindi nacyo ni uko ibihugu byinshi byo muri Afurika usanga bifite ingorane z'ubutunzi byasa n'ibyorohewe no gufashwa n'Ubushinwa, kuko bavuga biti Abashinwa bobo nta n'ibyo badusaba, ibyo rero uko badufasha biratubwira ngo dutegerezwa kubahiriza ibideni muri politike kuko ibihugu byo mu burayi bw'uburengerazuba cyangwa Amerika bikunda kubigira. Ugaca usanga rero ibihugu byo muri Afurika byarasabye amadeni menshi bidashobora kwishura. Twarumvise yuko ku bihugu bya Uganda, igihugu cya Zambia, reka mbere no muri Kenya uravye amadeni yafashwe mu gufasha gusingiza ikivuko cya Mombasa n'ibindi, usanga hari igihe ugasanga ivyo bihugu bishoboye kwishura amadeni. Mu Bushinwa nabwo bugaca bubona yuko bohomba, bugaca butegerezwa kuraba neza kugira ngo barabe birabufasha kugira ngo batakaze amafaranga yabo. Aya madeni Afrika isaba mubona akoreshwa gute mu bihugu byo muri Afrika? Biravuga ko cyane cyane bishimikira ku bikorwa by'inyubako. Ni ikihe cyo bagituma ivyo bihugu bishikaho bidashobora kuriha ayo madeni? Biba byagenze gute kubatwumviriza mu basegurira? Rero yaje yuko kenshi gakeshi gituma ibihugu byo muri Afrika bidashobora kuriha ayo madeni y'Ubushinwa. Nuko nkuko nabivuze ari amadeni aca mu nzira itagaragara cyane ngo zimenyekane kurya ibindi bihugu bikuza gufasha Afrika bigira, bigaca mu nyandiko yindi bakabyerekana neza n'ingene amahera azokoreshwa n'ibindi. Kenshi rero kubera amahera atangwa mu nzira agaragara cyane ngo abantu bose babimenye, usanga no mu kuyakoresha bayakoresha mu buryo bw'uburere butagaragaye cyane kugira abantu bose bavuge bati inzira ni nziza kandi si nziza. Nta n'uwushidikanya yuko hashobora no kuba ibintu byo gukoresha nabi ayo mafaranga, cyangwa yuko ayo mafaranga rimwe na rimwe ashobora gukoreshwa mu buryo butajyanye n'amategeko asanzwe bivuga, abantu bamwe bamwe bakaba kwigarurira ayo mafaranga. Bibaza ko ariyo nzira ishobora kwerekana ingene ibihugu byasabye amadeni menshi bidashobora kuronka ingene biyasubiza. Mugabo hariho ibindi bituma yuko murabona ibintu na 19 hakurikije za COVID-19 ibintu bijyanye n'ubutunzi byarasubiye inyuma ku isi yose, birasubiye inyuma mu bihugu biteye imbere, birasubiye inyuma cyane muri ibihugu byacu bigateye imbere cyane cyane ibyo muri Afurika. Bibaza yuko ibyo byaba ari byo bituma bikomeye bishobora kwerekana ingene ibihugu bimwe biri birashobora gusubiza ibintu byafashe gusubira. Hanyuma nk'aka karorero ka Zambia yabaye igihugu ca mbere cyo muri Afrika cyo mu gihe ca COVID-19 cananiwe kuriha amadeni gifitiye Ubushinwa, avugwa ko ari agaciro k'imiliyaridi 6 n'imiliyoni 600 y'amadolari. Kuba twumviriza byagenze gute kuri ico gihugu ca Zambia kugira bishike ngaho? Urumva igihugu ca Zambia burya igihugu cyane gifite imigenderanire nziza n'Ubushinwa cyane. Ubushinwa bwaragerageje kuzana igitahe cyane igihugu ca Zambia, baratwara igihugu gihindura ibintu byinshi rwose. Abashinwa nabo burya muri ibihugu byacu byo muri Afurika baza barondera amabuye y'agaciro nk'umutungo nyene
bakaza bafasha muri ibyo byo kubaka amabarabara, kubaka ibintu bijyanye n'agariyamoshi, ibijyanye n'ibivuko n'ibindi. icyo gihugu cya Zambia rero muri Afurika cyaciye mu ngorane z'ubutunzi bukomeye cyane. Ujye kuva mu 1990 igihe haje iby'intwaro ya demokarasi, hari igihugu gifite ingorane cyane mu byo kuringaniza ubutunzi. ndibaza yuko kubera ayo mafaranga kenshi yaca mu nzira zidasobanutse cyane, zitaboneka neza kuri mu gihugu rero no ku makungu, wasanga adakoreshwa neza kugira ngo ashobore kuzana inyungu, hanyuma icyo gihugu gishobore gusubiza amafaranga cyasabye y'ideni. hariho iyo nzira rero yo gutunganya ubutunzi, mugabo hariho ingorane zijyanye ikiza fashe cy'ibicenda kandi haratumye ibintu byinshi biyangara. None ako karorero ka Zambia kobera iki isomo ku bindi bihugu byo muri Afrika? Ni ikihe cokorwa kugira ngo amadeni akoreshejwe mu buryo bwiza, mwariko murabivuga, nta kibazo agakoreshwa mu buryo ashobora kurihwa, ariko nka Zambia yageza ahigera kuri iyo miliyari 6 n'imiliyoni 600 y'amadolari. Biravugwa ko ico gihugu Ubushinwa bwaciye burondera kwiriha bugafata amwe mu matungo akomakomeye y'igihugu, nk'ishyira hamwe rijejwe umuyaga nkuba mu gihugu. Hari n'ibindi bavuga yandi matungo akomakomeye y'igihugu Ubushinwa bwafashe. Byo bera karorero gute ku bindi bihugu? Nike cokorwa kugira ngo ayo madeni asabwe akoreshwe neza mu buryo ashobora kuriho? Ni cyiza cyane. Ni kuvuga ko ibihugu bya Afurika naho byabona umengo urabyorohereza mu gutanga amadeni, ayo madeni boyasaba babona yuko bashobora kuyakoresha mu nzira nziza. ni ukuvuga yuko nk'abategetsi b'igihugu bakoresha abahinga mu by'ubucuruzi, aho mu bindi bisata bashobora kwiga inzira nziza yo kugira ngo ayo mafaranga y'amadeni akoreshwe ku buryo ashobora kuzana inyungu y'izovamo amahera yo gusubiza ayo madeni. nayo ubundi bwo ari ukwisamburira ko kuko murabona muravuze ibyo muri Zambia yuko abashinwa bagomba kwisuzura amahera bafashe ishyirahamwe rigiye cy'umuyagankuba, baravuga no muri Uganda naho abategetsi babyegera rwose mu rukuru n'iyo nkuru yuko ikibuga cy'indege cya Entebbe gishobora gufasha n'Ubushinwa mu gihe bikwiye kugira ngo bisize amafaranga bari barahaye usanga ko bidashobora gusubiza igihe bariko baragerageza gukemura icyo kibuga cy'indege. baranavuga n'ikivuko cyo muri Mombasa. nibaza ko ari henshi muri Afurika kubera ayo mahera aca mu nzira zose cyane, akazi nengo ahera atagoye rwose. Professor Funenge, ku bwanyu izo mpungenge z'Ubushinwa muzibona gute? Murakoze kumpa ijambo. Mu by'ukuri impungenge Ubushinwa bufise yo kuri ideni y'ingene ideni ry'ibihugu byo muri Afurika izorihwa birafite ifatiro kubera yuko ntibariko barabiha neza. Ibyo bihugu ntibiriko birabiha neza. muri imyaka ya nyuma hari ibihugu bitari bike byamaze kuvuga yuko byananiwe no kuriha, ibindi nabyo biri mu nzira, kandi ifatiro Ubushinwa bwafatiye ko nk'uko ari gufatira ku nyungu z'Ubushinwa hanyuma z'ideni ibihugu bya Afurika kugira ngo bikorane. ni ibintu byakozwe n'abazungu imbere ya 80 imbere ya 90 nabo barananirwa kubera yuko amadeni y'ibihugu bikenye batanze atarihwa. Ubushinwa nabwo butabwiyumvira ngo hariho bishatse buzorenza ko butanze ideni bukavuga buti hari aho bondiha mugabo ishobore kuronka abo dufatanya urugamba rwa politike yo ku isi. Ubushinwa nabwo bugeze aho uburaya bwari bugeze mu 90 imbere y'uko rujya rusiga rutembagara kwa $1,000. Ubushinwa rero buriko burabona yuko bwihenze kubera yuko ntushobora guhidena umuntu adakontorera ibintu byiwe neza. Tuze ku mirongo ya telefone Dovise Desire Habiyumva. Desire uratwumva? Ndabumva neza. Desire uhamagaye uri he? Bujumbura.
ufite ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro? icyo kibazo ni icyumviro ntangiye kubaramutsa umwaka mushasha twese. icyo cyumviro ntangura guterera ibya mbere avuga yuko mbaza aho batumire muri afurika kweri birababaje uriko urasoma hariho raporo BBC yatanze ukayisoma neza ukaraba usanga zinamaramaje kabisa. ikintu gusa kiba kimaramaje ku bategetsi baba batwara ibihugu muri afurika sinzi rimwe na rimwe ko biyumvira ese iki gihugu nitwagisiga kimeze kushe gifite imyenda nk'iyi tuzoba tugisize ari igihugu kimeze gute kubera uriko urasoma ya kuntu abashinwa bavuza ibyangurano yabo kuko naho wosoma na Tanzania ukuntu bari biko biramera Tanzania ni bitanga amata meme na bya bya Europe ni bitanga amata para raporo y'abashinwa mugabo abashinwa bashaka ukuntu rero yatanga ikiya gihugu cy'abashinwa ugishikiye cyo gishikira ku mabanki yabo mugabo bazataniye akoro na leta rero wase kwishura abona ibiba ko bafata uwo muhanda cyari cyo kintu baba bakoze rero jewe icyo ngomba guhanura cyane cyane nubwo abategetsi baba batanyumva cyo bashaka kunyumva b'abanyafurika nibaraye bacu bakume bubaka bijya bad canke Union Africaine bayikomeze bashyiremo amafaranga kubera twe dufite Afurika ifite sosori imeze neza. hanyuma ikibazo cyerekeye abatuyenda babaza mbe bishi uwaguranye nje abashinwa akava ku gihugu cyangwa hagira ikindi ngwane bakamukura ubundi mu perezida aje ntabikoze ese bigenda gute kino cyo kibazo cya mbere mfite igende ikibazo bigira kabiri iyo bishitse igihugu cyananirwa kwishyura bigenda gute ikindi kibazo bigira gatatu mfite